Nitwa Niyonkuru Emmanuel, ndongoye ububwiriza bw'imukungu mw'ishengero rya Pentecote riri muri Centre Kigwena mu misiyoni ya Mugara. Ikorale Muco yatanguye 1999, ico gihe hari igihe c'intambara, tangura ngaho kumuguruka. Ububwiriza bwari mu Rubindi, ishure yari Mukungu. Mwaka w'ibihumbi 2007 niyo Korale Muco yasohoye indirimbo z'amaudio mukanda bise umugani w'ingwe. Muri mwaka w'ibihumbi 2023 Korale Muco ishize ku mugaragaro indirimbo 13 za audio na video mukanda bise Mfise Umubabaro. Twaba twifuje ko amabazo ukumviza indirimbo zizogiha zibakwe naho zibashikanye, ko atajambo bivuye ku Mana buri bubasha. Imana ibahezagire.